ni igikorwa kiryoshe kiraryoshe by'ukuri. Nk'ubu ninjiye narinda nabakumbuye baje biruka bakansanganira, ndanezerwa cyane. Yego kiraryoshe nubwo kiremereye. Turafasha imfuvyi n'abapfakazi kandi ko bibiri tubwira twebwe. Twarafashije imfuvyi zirewe mu ishengero rya Pentecote Kiremba, turafasha imfuvyi zirewe Makamba, turafasha imfuvyi zo mu Rutana, turafasha abavukanye ubumuga bari Gitega ahantu bita ku Mutwenzi. Ni heshi tutovugira ngaha. Hanyuma rero inama ikiriyumvira ati by'ukuri nitwogarukiriza muri izi ntara gusa, tireka tuje kure. Baca rero inama yiyumvira ko uno munsi rigenekerezo boshika ahiwanyu aha mwashinze irerero ry'impfuvyi, kugira ngo namwe babatera intege tubafashe. Burya kurera abana nk'aba si ibintu byoroshe. Hanyuma rero twaciye tuje hamwe, ishengero riraja hamwe regeranya. Hamubona twazanye itoni 13 z'ibigori n'ibirama 600 vy'ibiharage n'ibitoke mubona ngaha bishika 16. Aha rero twagombye kubatera intege mushishikare, kumbure ko tuhabonye vuga ko twabibonye hariya igihe kumbure kigeze, twongere turabe ko twokongera kuza kubaraba aho mugejeje kwera aba bana. Niryo jambo rero twebwe badutumye. Mubona tuhagaze ngaha twebwe duserukiye koro pastorale irimwa Pastr 120 n'umwungere wa mbere n'uwa kabiri basanzwe bayirongoye. Ntitwari kuza twese. Muradukunda ndabizi, ariko kwiyumvira yuko mwofata urugendo rungana gutya mukatugemurira ibintu biremereye gutya na yama barabara, sinari bwigere bambwiye ngo muzoza aho nibaza nigira tuzoshobora kuja mu gakamyonete kubera ari kure. None ndatangaye cyane. Nukuri Imana yo mwijuru bahezagire, mu batubwirire muti bakengurutse cyane gose, bakengurutse ku giseke. Nukuri turashimye bivuye ku mutima. Ibyo mudukoreye murumva ko mwabikoreye n'abandi, ariko twebwe nyene turashimye kubera kandi kiza cyabyo muje mu gihe cyari gikwiri. Iyo tuvuze mu gihe gikwiriye muca mubitahu. Ni gihe cyari gikwiriye, nico gituma dukengurutse cyane gose. Yo murabatubwirira muti uwo mutima rero urukundo rungana gutya by'ukuri muratubwiye aho mwagiye, ariko ino by'ukuri ni kure kutwiyumvira ko turi no kure, kitubereye igitangaza gikomeye. Rero mwakoze cyane. Imana yo mwijuru ibandanye ibahezagira, ibahezagize. Mutuzaniye iby'umubiri, ikibanzi bahezagize iby'imwemu, muronke ibyo mugaburira abantu mu buryo bw'imwemu, ariko n'iby'umubiri navyo nyene Bibiri iravuga ngo icyo umuntu abiba nico yimbura. N'ivy'umubiri zoshishikare ibibaha, kuko murumva ko mubisangirana benshi bari hirya no hino, atari twebwe gusa. Yego me turakengurutse gose bivuye ku mutima. Yego murabatutahiriza n'ishengero muzoritashe. Yego kuko ibi bibaye uko n'ishengero riba rifisemwe ukuboko, nabo nyene muzoba dutahiriza. Yego hanyuma ikindi twosaba no kubandanya mwibuka mudusengera kubw'iki gikorwa. Ni igikorwa kiryoshe kiraryoshe by'ukuri. Nk'ubu ninjiye narinda nabakumbuye baje biruka bakansanganira, ndanezerwa cyane. Yego kiraryoshe nubwo kiremereye, kandi rero uburyohe buca bumira uburemerezi.
ego hari igihe nyene ubona ko biremereye gose noneho umengo birarenze ariko kandi muje nk'uko bwa buremerezi bwose buca buja hasi kandi uretse mwebwe n'abandi bamabaza bakadushikako hanyuma tukumva turatewe intege kandi igikorwa nk'iki noneho twenyene ntitwonagishobora kuko kiraremereye bisaba byinshi uretse ibifungurwa barakenera amata, barakenera kwambara, barakenera ibirato, barakenera utuntu twinshi dutandukanye. Aho ntidushizemwo ubuvuzi kuko hari igihe nyene usanga ubuvuzi nabwo nyene buturemereye kubera ingwara. Hari igihe nyene haduka ingwara usanga nazo ziremereye tutamenya n'abaganga bakarengerwa. Yego ariko ari benshi gutya hakagwara abana 3-4 ibyo ntibiduca intege kuko abenshi baba bakomeye bameze neza. No kubandanya mudusengera kugira ngo bibandanye bigenda neza, abana tuze turabasohora amahoro. Mwumvise ko harabo twasohoye batari bake basubiye mu miryango kandi jewe mbashitse ku ntumbero kuko utu tubebe dutoya hari mu ntumbero yo gufasha mwebwe abapapa. Urazi ko bitaborohera iyo hagiye umukenyezi umuntu afise akabebe by'ukuri abapapa ntibiborohera. Jewe rero nagize ico ciyumviro ntuwobafasha bakegera haruguru bakagira aho bashobora kurya ibiharage n'ibijumba umuntu aba yarimye hanyuma agaca abana n'umuvyeyi wiwe. Abo twarungitse rero n'abakuze bashobora gusangira ibyo umuvyeyi afise, ariko murabizi kugira umuvyeyi aronke amata ukuntu asigaye azimbye. Ubu igikopo n'ibihumbi 70 c'amata umwana anywa. Rero numvise abana bayigeza kwera imisi 2 igikopo nico bakinywa mu misi 2. Urumva mu misi 2 ibihumbi 70. Murumva rero ko atari ibintu byoroshe. Rero ituma tuvuga tuti muze muradusengera kugira ngo Imana ibandanye idushoboza yugurura n'imiryango kuko nubundi bigeza atari kubera ingufu zacu twenyene, ni ingufu z'abandi bavyeyi batahura uburemerezi bwa kino gikorwa. Ayo mata tukaza tubona barayatuzaniye, amapamperse bakenera tukaza tubona barayatuzaniye. Yego hamwe no kutuzanira n'ibifungurwa rero bakenera. Murabona n'abavyeyi baba bakeneye ingufu zo kugira ngo babe bafunguye hanyuma bashobore gufasha abana. N'aba bose baramaze kugera gufungura. Bisigura ngo ibimutuzaniye tuzorya twese n'aba bose barimwo. Yego murakoze rero, Imana ibahezagire cyane.